Imana yungutse, Imana yaciye bugufi, Imana yo muri twebwe, ingene uwaremye byose yahavuye aba umwana aterwa nk'abandi bana kugira ngo aheze akize abantu. Turi mu kanyamunezero ka Noheli guhimbaza Imana yaje muri twebwe abantu, Imana yubukiye muri twebwe, Imana yasangiye ubuzima na twebwe abantu. Byaba bidutangaza ingene muri ako kanyamuneza ka Noheli duca duhimbaza urupfu rwa Sitefano, ingene tuza gucanganya ivuka n'urupfu. Ekleziya mu bwitonzi bwayo yarashimye ko muri iyi minsi ikurikira umunsi mukuru wa Noheli, iminsi 8, yihweza umunsi ku munsi abashimye intahe ubuzima bw'uwo Yesu guhimbaza ivuka ryiwe. Uwa mbere rero yashingiye intahe Yesu Kristo ni Sitefano, niwe wa mbere yapfuye mu ntango y'umuryango w'abakristo. Sitefano yarakiriye Yesu Kristo, arakira ijambo ryiwe, aruzura mu mutima w'Imana, kugezaho no kuba kwiwe yasa na Yesu Kristo, kuko no mu gupfa apfuye uko Yesu yapfuye. Yesu bariko baramwica yashize umutima wiwe mu minwe ya Dawe, hanyuma mu gucikana agira ikigongo bamwishe, ati dawe agira ikigongo ntazi ico bakora. Ni navyo rero Sitefano nawe nyene agira acikane yishwe kuko yakiriye Yesu Kristo, avuze gucikana ati dawe agira ikigongo ntibazi ico bakora. Guhimbaza rero muri minsi ya Noheli ni Sitefano, Ekleziya iragomba kutubwira yuko mw'isi hari imigwi ibiri y'abantu. Hari umugwi w'abakiriye Yesu n'abandi bataramwakira neza. Muri abo bamwishe harimo abari mu idini ry'Abayahudi, mugabo batari bwamenye neza akaranga k'Imana bakurikira, bari bakamenye neza kuko Imana yane yimenyesha Abanyisirayeli ni Imana y'imfungurwe, ni Imana y'ikigongwe, ni Imana y'imbabazi, ni Imana idakora inabi. Mw'isi rero uyu munsi hari imitigiri y'abantu babiri. Hariho abamaze kwakira Yesu barondera ku munsi gusa na Yesu Kristo, gukunda na Yesu Kristo, kugira ikigongwe abatugirira nabi kugeza ku bansi bacu. Uwo ni umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri n'abashobora kuba bita ko bari mw'ishengero canke muri Ekleziya, mugabo tutaramenya neza akaranga ko kuba uwa Kristo, tutaramenya neza akaranga ko kuba uwa Kristo. Turaza mw'isengero ngo ntibibuze yuko dusohotse dusanga twarimo twiba bagera n'abantu tukaja mu bitabereye wamaze kwakira Yesu Kristo. Uwakire Yesu rero aramukurikira, akamushinga intahe, akaba uwiwe. Nk'ubu Sitefano atatinye kwemanga ibyo yemera
n'imbere y'abagira bamwica kandi bahavuye bamwica. Ino nkuru nziza muri rusengera Yesu rero abwira abatumwa biwe bazobahama babajana imbere y'abantu, bazobakwega imbere y'abatware n'imbere y'abami, kubohwa jewe muja kunyemera imbere yabo n'imbere y'abapagani. Mugabo muze mugira ubwoba, muzoba muri mwenyene, nzoba ndi kumwe namwe, n'iryo muzovuga jewe nyene nzoribihera. Nimuze mutinye, none natwe dutinye kuba abakiro b'ukuri, dutinye kugendera ijambo ry'Imana aho tubaye, dutinye kubana n'abatugira nabi ngo duhakane ijambo ry'Imana, duhakane kuba abakiro aho tubaye ubuzima bwacu bwa minsi yose. Ijambo Papa Leo yaduhaye aryo mbona mwanditse ngaha akagira urushiko rw'ihwaniro ryanyu, yatoye ijambo ryanditse ngaho ryo mu migabane ca 15 ati namwebwe nimuzoshinga intare ko twamanye kuva dutangura, muzoshingira intare, muzovuga umunsi, muzobaho abanzi, muzobaho abakiriye ijambo ry'Imana ridutuma dusa na Yesu Kristo, dukunda uko Yesu yadukunze, kuko Stefano yavyerekanye ko yishe gukunda Imana yatubanje. Imana yo Yesu yose kutwebwe, ariko umuntu ashobora gukunda Imana kugeza naho atanga ubuzima. Igikorwa cacu nk'abakristo, abakiro, si uguceza gusa, si ugukerebutse gusa, oya, igikorwa cacu umuryango w'abantu turindiriyeko, Yesu Kristo aturindiriyeko, ni ukuba abandi ba Yesu ngaha mw'isi. Tutarashika aho dukunda uko Yesu akunda, tutarashika aho tugira igomba tugire nabi, tutararengera umuntu uba muri twebwe, tuba turaba abakristo, tuba turaba abakiro b'ukuri, tuba tukimeze nk'aba bari abanyedini ubwo batatinye kwica Stefano, bamuziza ivyiyumviro vyiwe. None rero kivuga cane, muje kurwaniro, muje kwiga, muje kwinagura, kugira ngo nimwasubira inyuma muheze iryo jambo mu bakiro bakwiye mu gihugu cacu cose. Mugabe imbere ko tuja kubishikiriza, mvuge ko Yesu abwira turege natwe ati namwebwe muzombera ivyabona ko twamanye babikanga. Nimuje kuzuza umutwe gusa, muje no kugira mu mutima wacu Yesu Kristo awuhindure, awugire uwiwe. Stefano yari yitonze, yari yuzuye umutima mweranda, ivyo bivyizanye, hari igikorwa yakoze co gutegera Yesu Kristo, hari igikorwa yakoze kuri we nyene. Ugukurikira Yesu Kristo si ibishobisho gusa, si ibishobisho. Abanyaburaya bariko baradutora ibisokoro, bavuga bati mwebwe abanyafurika muremera rwose, murasenga rwose, atariko turaba imigenzo yanyu, ati tubona umengo
ntimuramenya Yesu Kristo. Ati ibintu by'ibishobisho, mugabo ati hageze kwiba, hageze kwica, hageze gusambana, ati ibyo ntimubwire umutwe. Hageze kwica, hageze kwiba, ibyo ntimubigera umutwe. Ntimurashikira rero urugero rw'uko mwaramenye Yesu Kristo. Noneho tutarashika kuri urwo rugero rw'uko ijambo ry'Imana rigenza, ijambo ry'Imana riba umuco uri ku buzima bwacu, tutaragera aho twigana Yesu Kristo ngo bya bintu bito bito bitandukanya abantu, iby'imigambwe, iby'ubwoko, ibyo twarabirenganye, twaramenye uwavukanije abantu bose, twaramenye uwatugize umwe, ijambo y'ubuzima bukabana twebwe, tuba tukiri kure rwose. None iminsi tuzomara ngaha ibikwiranga twebwe nyene, mbega ndi umukristo gute, ndi ingabo ya Yesu gute, n'umukiro gute? Aho ntandukaniye n'ujya atari umukiro, umusozi aho mbaye ndavuga ukuri, ndagendera ukuri, ndaraba abantu bato bato, ndagira inkunga abandi, ndafasha abantu kurwara. Ibyo ndabikora aho mbaye. Iyo tutarabikora turacari kuri rwa rwego rw'abapagani, ba bandi batarakira Yesu Kristo, bahindure imigenzo yabo. Utazotirigana gushika apfe niwe azokira. Utazotirigana gushika apfe. Stefano yaravuze mw'ijuru ko yakurikiye Yesu Kristo. Natwe uyu munsi muri iyi minsi dusabe ku mutima yo kumurikira kuri byabo bya Yesu mu buzima bwacu. Tuba abandi ba Yesu Kristo, tuba intumwa za Yesu, tubashima intahe, twakiriye yavukanije abantu bose, yatugize umwe. Yohana yavuze ati abamwakiriye bose yabagize abana b'Imana. Bamwakiriye bose yabagize abana b'Imana, babaye abana b'Imana. Wakiriye Yesu natwe rero tuba abana biwe, niyo tuzoba turashima intahe ico turemeye ngo twakurikiye. Utube Bikira Mariya duhuriye muri iyi sengero yagenewe Bikira Mariya. Turabona ingene yakiriye Yesu, turabona no mu bihe bigoye ibyo atategera yavuze ati je ndi umusabyi w'umukama niwe w'Imana igomba. Bikira Mariya we yagenewe kino kibanza, sinibaza ko ari igicuruka catuyimuza ngaha. Byose turabishira mu kwega ko ari inema y'Imana atuyimuza mukuza ngaha, none tumutume atwigishe kwakira Yesu Kristo, atwigishe kuba bene Imana, atwigishe kuba abasavyi b'Imana. Mwaramutse Mariya, mukaba muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose, umwana yawe Yesu urahezagiye. Mariya mweranda w'Imana, usabire umunsi uzopfa. Amen. Mukorane